dutekanira imbere y'Imana twumva ijambo ry'Imana. Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Duhe kaze umukozi w'Imana Renova ashike hano atugaburire ijambo Imana yamushize ku mutima. Kaze cyane. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu abahezagire. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ego Imana nishimwe cyane kuko ingeye ubuntu bwo guhagarara imbere y'ishengero. None rero twumvise amajambo y'Imana atari make yaciye mu buhanuzi bw'indirimbo. None rero muri kano kanya reka dusangire amajambo y'Imana. Dufate Bibiliya zacu tuzingurure mu gitabo c'Itanguriro. Igitabo coroshe kubona mu gice ca 4, dusome guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo w'8. Urupapuro rw'umunani ntihagoye kubona. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ivya Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda avyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa ku vyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Turasomye abantu babiri ngaha muri Bibiliya, Kayini na Abeli. Hanyuma abana baravutse uko abandi bavuka. Hanyuma bamaze gukura, umwe wese agira igikorwa akora gituma abaho mu buzima bwa misi yose. Murazi yuko no mu buzima bwa misi yose tudakora ibintu bimwe. Kayini rero Abeli aba umwungere w'intama, Kayini nawe aba umurimyi. Aho hose barabana, hama haragera igihe atawugishije inama uwundi baja gushikanira Uhoraho. Umwe wese raca mushikanira mu vy'Imana yamuhaye gukora. Yesu nashimwe. Aho hose uravye vyari bikimeze neza, ariko bamaze gutanga ishikanwa, Imana ntiyashima ishikanwa rya Kayini. Imana ishima ishikanwa rya Abeli. Muri ako kanya rero ingorane ziba ziratanguye. Kayini aca araraka cyane arijigwa, ariko Uhoraho aramubaza ati niki kikurakije, niki gitumye wijire mu maso, ntiwakora neza ntuzokwemerwa. Ariko Kayini ivyo vyose aravyumva ntiyabishira mu ngiro. Rero haragera igihe Kayini arahendahenda murumuna we Abeli ati ngo dusohoke tuje gutembera mu gahinga. Bageze mu gahinga, Kayini amugurukirako aramwica. Umuntu yoca yibaza kandi akagitahura, kubera iki Kayini yishe murumuna we Abeli? Mbega ko Imana mu gushimira Abeli itagishije inama Kayini? Mbega Kayini niwe yatumye Abeli niwe yatumye Kayini adashimirwa, aca musimbirako aramwica. Kubera iki? Ishari. Yamugiriye ishari kuko ashimiwe, nawe ntiyashimirwa.
acamugirira ishari mugabo ntaho ryari rihagaze. Amaze kumugirira ishari, Imana irabona ati wewe uriko urajingitwa ugiriye ishari murumunawe Abeli, none wokora neza weho ntiwoshimirwa. Yesu adufashe. Tugomba twibuke ijambo rivuga ishari. Yesu adufashe cyane. Ishari, aba bana baravukana, bari bene data, bari basangiye papa na mama umwe, nta kivyagwa cyarimwo, bari bose ibere rimwe. Ariko aragera igihe umuzi wo kurura uravyuka muri Kayini, aravuga ati uyu muntu murumuranje ko hezagiwe, ko ashimiwe, nanjye sinshimigwe, ntegereza kumukuraho. Ariko ntiyavyereka Kayini. Yesu adufashe. Umuntu w'ishari ntashobora kubikwereka, oya, aramuyengayenga n'akaju keza, timwene data, dusangiye papa, dusangiye mama, ngo tuje gufata agafanta hariya kuri bici, tuje hehe tumererwe neza. Abeli ati nukuri mukuru wanje ugize neza, wiyumviriye neza, Imana iguhezagire. Nawe ntamenye ko Kayini abundanye ikintu cyo kumwica. Bageze mu gahinga, agira gute? Amugurukirako. Bene data, umuntu afise ishari, umuntu agufitiye ishari, nutamukwepa azokugurukirako, kuko ishari riratuma umuntu agurukira ku wundi. Kayini acagurukira kuri Abeli, amukubita ubuhiri, aramunigura, aramwica. None ishari niki? Mbega uzomenya ryari ko wewe ufise ishari, canke uzomenya ryari ko mwene data agufitiye ishari? Twaza kubibona. Yesu atugirira imbabazi cyane. Ishari ni umuzi wo kurura umera mu muntu ukamutera kutanezerwa iyo abonye mugenzi we ashimiwe, ahezagiwe, canke hari ico amusumbije. Mu yindi siguro, ishari ni ubumara bwo kwica bwaduka mu muntu bukamutera kutanezerwa iyo abonye mugenzi we ashimiwe, ahezagiwe, canke hari ico amusumbije. Kayini yasimbiye, yagurukiye kuri Abeli aramwica, kuko Abeli ashimiwe nawe ntiyashimigwa. Ukazobana mu bikombe ko murakora, barahagutse baragushimiye, si bose bazonezerwa. Hari abazonezerwa n'abazoca buzura ishari. Ukazobona uhezagiwe, ntuce wibaza bose ngo bazogenda bakoma amashi, bazogenda bashima. Hariho bazoshima, hariho bazonezerwa, ariko hari undi mugwi uzokugirira ishari. Ishari ni ribi. Ishari ririmo ibintu vyinshi. Ishari ririmo inzigo. Ishari ririmo umutima mubi. Ishari ririmo igono. Ishari ririmo kujingitwa. Ishari ririmo urujyaja rukomeye. Ishari ririmo guhekenya imisaya. Ugora n'umuntu agwekenya imisaya agufitiye ishari. Ishari ririmo kuyijigwa mu maso. Ishari ririmo kuraka. Ishari ririmo akazikira. Ishari ririmo gufunga isura. Ishari ririmo kuraba ijisho ribi. Ishari ririmo kwikokomora. Ishari ririmo kwimyoza. Ishari ririmo urwanko. Ishari ririmo kubeshera mugenzawe. Ishari ririmo kurementaniriza mugenzawe, kuvuga ivyo atavuze wowe ugacurenza ko vyiwawe kandi bibi. Ishari ririmo guteranya abavukana. Ishari ririmo kuvuga nabi mugenzawe. Ishari ririmo kwica. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe cyane. Mbega ishari. Ishari riboneka mu muntu ryari? Ishari riboneka mu muntu ryari? Kuko ishari ntiriba mu biti. Ishari ntiriba mu nka. Ishari ntiriba mu mpene. Ishari ntiriba mu nkoko. Ishari riba mu muntu. Riba mu kiremwa muntu ishari. Yesu utabare cyane. Yesu utabare cyane.
ishyari riboneka mu muntu mu gihe mugenzi we ahezagiwe nawe ntahezagirwe, canke mu gihe mugenzi we ashimiwe nawe ntashimigwe. Ishyari riboneka mu muntu mu gihe mugenzi we aronse ibintu birengeye ivyiwe. Njo cyatumye Kayini yica Abeli. Mu ntango bari bakundanye, baragenda bafatana amaboko nk'abavukana, ariko amaze kwico gushimigwa vyerekana ko Abeli yarahezagiwe. Ishyari rero wa muzi wo kurura ucuvyuka muri Kayini ati nzokwereka. Tirindira gusa, urahezagiwe urashimiwe nzokwereka. None ni Abeli yaratumye Kayini adahezagirwa. Erega Imana itanga umugisha uko ishatse, iyo wishatse n'ubukenge nimasha kumuha umugisha. Uko ihezagira naka siko ihezagira uwundi, kandi mu guhezagira umuntu Imana ntawigisha inama, kuko yawe yagisha inama n'abantu twuzuye ishyari twovuga tuti oya ujya ntubimuhe bihejewe bigenda bikwiye. Ariko Imana suko, Imana tutabari cyane, Imana suko. Imana nta muhanuzi ikeneye. Amwisi abakuru abari bo bose cyangwa barafite abahanuzi, muga Imana irikwije muri byose, nta muhanuzi ikeneye. Ivuze iti naka ngomba ndamuhiki, ngomba ndamugira iki, nta uhindura, kuko yuguruye nta wugara. Naho curutoke bikagenda gute, Imana yavuze iti naka ategeza kubiki arakiba vyanka vyakunda. Yesu adufashe cyane. Mbega uzomenya ryari ko wowe ubwawe ufise ishyari? Hariho umuntu atamenya ko afise ishyari. Uzomenya ryari ko ufise ishyari wowe ubwawe? Uzomenya ko ufise ishyari mu gihe ubonye mugenzawe ahezagiwe nawe ntuhezagirwe ugaca ubabara. Niwumva ubabaye uzaca umenya uti jewe burya ndafise ishyari. Ni mu gihe umuntu mwahora munganya ibintu, murashaka kuba umuntu munganya ibintu muri kuri nivo imwe, ukazwana mu kanya aragusumbije nk'icuro 5 ugaca ubabara, aho uca umenya neza ko ufise ishyari. Umuntu umwe twarahuye ndamubwira nti burya urazi mwene data yaronse ibimeze uku nuku nuku, ngo none ntazopfa. Uwo muntu yari umuntu w'umukristo, ngo none ntazopfa. None iyo nyishu nta shyari ririmwo, nta shyari ririmwo bene data. Undi turahura ndamubwira nti mwene data yaronse ibi nibi ngo n'ivy'isi, none ugomba aronka ivy'ijuru atayarishikamwo. Reka ivy'isi abironka, Imana imuhezagire, ivy'ijuru nejo haza. None utabigomba uvugira iki iryo jambo? Iryo jambo nta shyari ririmwo, ririmwo, kandi abo bose baba batwita ngo ni bene data. Ngo ntazopfa, ngo ni ivy'isi. None abirose Yesu adutabare cyane, Yesu adutabare cyane. Aho uzoca umenya ko ufise ishyari. Ikindi naco, mbega uzomenya ryari ko umuntu agufitiye ishyari? Kuko ari igihe umuntu mugendana ntumenye ko agufitiye ishyari. Mbega uzobimenya ryari? Uzobimenya mu bisanzwe umuntu agufitiye ishyari muri ko murayaga ntagwanka kwereka. Akuyagisha kujya Kayini yaragisha Abeli, arakunezereza, aragutwengera, aranakugemurira, arakuramutsa,
ariko uzomenya ko agufitiye ishari mu gihe mutari kumwe, akaca agenda akabwira ati kirya iki niki, yo si umuntu. Uwo muntu uzoca umenya ko agufitiye ishari. Muri kumwe murayaga neza, ariko mutandukanye avuga ati aragagwayo. Uwo muntu uragomba umwirinde, mugabo ntuze umwanke. Bibiliya avuga ngo mwirinde abigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko indani ari amabingira. Abo muze mubirinde. N'uwo muntu ukamara kumumenya uramwirinda, mugabo ntuze umwanke. Yesu utabare. Ntabwo tubayeho kugihamana, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho kugihamana, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntitubayeho giturumbuka. Simbayeho giturumbuka, ndiho ku mugambi w'Imana. Amen. Nico gituma rero wa muntu ufise ishari uno munsi ugihane, uno munsi ugihane, kuko lizokubozora. Ishari rimeze nka kanseri, rirakubozora rikakwica. Uri kurarigirira aguma yivyibuhira, yimerererwa neza, afungura, arya, agendagenda, atambuka, wowe ugumuraba. Yesu adutabare cyane. Dusome igitabo cy'Itanguriro. Dusome igitabo cy'Itanguriro 26, duhere ku murongo wa 12. Navuze ni abantu bakugirira ishari kuko hari icyo ubasumbije. Dusome igitabo cy'Itanguriro 26, duhere ku murongo wa 12. Havuga ngo Isaka atera ishari Abafilisitiya, maze Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka nyene, yimbura ibirenze ivyo yabivye ingeri 100. Uhoraho amuha umugisha. Uwo mugabo aba mutunzi, agenda arushiriza gushitsaho yabereye umutunzi bihebuje, kandi yari afise ibitega vy'imikuku n'amasho n'abantu bahinda. Atera Abafilisitiya iki ishari, bituma basivya amariba yose bayuzuza ivu. Ayo abantu base bari barimvye mu gihe cyase nyene Aburahamu. Maze Abimeleki abarira Isaka ati genda utuvemwo kuko uturuta. Umuntu akugirira ishari kuko hari icyo umusumbije, tuvemwo uraturuta. None abavuyemwo acereka kubaruta, aguma baruta. Iryo ni ishari, iryo ni ishari. Nta muntu akugirira ishari abonye wambaye ikambambiri itobotse cyangwa ipantaro iriko ikiremo. Eka wambaye ikambambiri itobotse cyangwa ipantaro iriko ikiremo, iryo shari ryovahe? Ntibikunda, kuko ishari n'umuzi wo kurura. Wiburuka mu muntu mu gihe ubonye mugenzawe ahezagiwe cyangwa ashimiwe, nawe ntushimigwe. None wambaye ikambambiri itobotse cyangwa ipantaro iriko ikiremo, wumva ho vyuka mwiki?
ukazobona abantu baguhagurukiye bagirira ishari kuko bibaho, uzumenye ko ari ico ubasumbije. Nta muntu ahugirira ishari abonye wambaye agatenge gafise ibiremo haba namba, oya. Yesu nashimwe. Dusome Itanguriro aho nyene 3:7 umurongo wa 5. Itanguriro 3:7 tere ku murongo wa 5 havuga ngo Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushiriza kumwanka, arababarira ati nimwumvize ati narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukamuriyegura urema, maze yanyu mikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bati aho ni wewe uzotuganza, ni wowe uzodutwara? Izo nzozi ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se aramukankamira ati izo nzozi ni nzozi ki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubita ingoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira iki? Ishari, ariko se azigama mu majambo mu mutima wiwe. Amen. Aho gatipe Yosefu n'umutima mwiza wose ararota inzozi ati izi nzozi ndose sinozinyegeza abo tuvukana kuko ni bene data. None mwene data, none mucaye si mwene data, hari ico womuhisha? Yo ni mucaye ni mwene data, ntacyo womuhisha. Yo ate bagabo je narose, ati barose iki? Yo imikama y'ingano, uwanje mukamuriyegura urema, maze yanyu mikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Umva ko zari inzozi z'umugisha, inzozi zo gusumba barumu nawe. Aho nyine bacarushiriza kumwanka. Uwundi muntu nivyabaye yaja mu masengesho, ageze mu masengesho basengera acinjira gusa Imana ikamuvugako tiwongeye kuguha umugisha, ngiye kuguhezagira, nzogukorera ikintu utari bigera wiyumvira mu mutima wawe. Uko agenda muri amasengesho Imana ivuga iryo jambo, erega abo basengana baca bamugirira ishari bati none Imana yamivuga kuri wewe gusa, twebwe ntituvugako. Narabwira ati nivyabaye, narabwira ati none jewe mwabonye hari Imana ihereranya ndimvugeko? Mwabonye ndayihereranya mwize kumvugako? Nukuri uwo muntu harageze igihe ivyo Imana muvuze ko birashika. Mugurumva nabo abasenzi bari kumwe bamugiriye iki? Ishari. Umuntu rafise igisigo c'ishari azirana nuko mugenzi we ahezagiwe. Mu yandi majambo, umuntu afise igisigo c'ishari ntagomba kubona umugisha ushikiriye mwene se. Ishari ni imwe mu mbi y'ubuyobe iri mu bantu bamwe yanga kumuheza gushika ku muntu. Yesu adufashe. Mbega mubonye ijambo ishari rifise indome zingahe? Ishari rifise indome zingahe? Zitandatu. Sizo? Ni zitanu? Zitandatu. Bavuga igihano gatandatu ni ic'umuntu. Igihano ndwi naco ni iciki? Nico gituma ishari itaba mu Mana. Nico gituma ishari iba mu muntu. Ishari ntiba mu Mana. Imana ukutungana twese irashaka guhezagira mu buryo na buriya ntiyigera igira ishari, kuko ishari navuze ko riba mu muntu. Nico gituma igizwe n'indome zitandatu, igihano gatandatu c'umuntu.
ishari ni ribi cyane kuko riratuma utaronka umugisha. Uwundi muntu umwe yari afise umutwaro, mugo uwo mutwaro yari afise akaba afite ishari mugenzi we, aragenda ahantu ariherera arasenga, Imana yo mwijuru ntabara kuri uwo mutwaro umpezagire kuko ndamerewe nabi. Imana iti je ndumvise amasengesho yawe ndaguhezagira, mugabo icyo usaba cyose ndakigwiza kabiri kurya ufitiye ishari. Niwasaba umuduga cyo ndamuha imiduga ibiri, niwasaba inzimwe ndamuha zibiri. Wa muntu avuga ati ndagowe, tangura kwiyumvira kubera avuga ati ninasaba iki ujya kwera acaronka inshuro zibiri ziwanje. Biramwanka ati wowe saba icyo usaba cyose ndakigwiza kabiri, wenda guhe gwawe mugane ujya ufite ishayi ndamuhe inshuro zibiri. Ariyumvira avuga ati mbega yewe ujya muntu umukomesha gutega ye kugira ngo jewe ndonke jenyene nawe ntaronke. Aravuga ati Mana jewe mena ijisho rimwe nawe ucugenda umumena abiri, nzofuma sigandarisha rimwe muganata amaso yose yanogotse. Urumva iryo shari? Imana iti oya ntacyo ndaguha, banza ugende wihane iryo shari. Twihane ishari bene data. None bugishari Yesu adufashe. Jena ndagiga ko cyane. None ishari umuntu yaragufitiye ko twavuga ishari ba mu muntu, ntuzurondere ko ishari zo kwaduka n'igiti ukamutwitaye ku giti, nta shari igiti gigufitiye. Oya niyagisita gusibaye. Niba titara kwibuye ntuzurituke ngo wabuye ibuye, nta shari rigufitiye, niyagisita gusa yabaye. None buryo umuntu agufitiye ishari biratuma Imana ikihagarika ivyo guteguriye. Biratuma Imana ikihagarika ivyo guteguriye. Ishari ntibuze umuntu kubaho. Burya undi aravuga ati burya ngo kubaho k'umuswi ntabwo ari muwezi iki zagaca, kandi ngo n'ururimi rurakurira hagati y'amenyo. Burya kubaho k'umuswi si muwezi agaca. Agaca kabonye umuswi no kumena, mugo hagira umuswi urabaho kandi agaca kari kagendagenda hejuru. Yesu adutabare cyane. Yesu adutabare cyane. Niwagirisha ari muri wewe uzobaha ikibanza kanseri izoguma kubozora, ariko ibyo wayigiriye azoguma dora mbere aguma hezagirwa mu maso yawe, mugabo wowe ishari rigashishikara kukubozora nka kanseri, kandi utari bushobore kuzibira uwo mugisha Imana iriko iramuha. Navuze ko tutabayeho ku bugombe bw'abantu, tubayeho ku bugombe bw'Imana. Ntihagire umaze gutera ubwoba ngo wewe buce ndakugira uku, wewe jo nuzobaho, wewe jo ntuzobaho. Oya, simbayeho ku bugombe bwawe, mbayeho ku bugombe bw'Imana, kuko siwe yakuremye. Uwuzi iminsi yawe uzomara ku isi ninde? Imana yonyene. Imana yonyene. Ntabwo maze gutera ubwoba ngo afise ibi ngo je no kugira uku ngo utagi. Oya, wewe urahagarara mu Mana neza uti wewe nta jambo mfise ko, ufise ko ijambo rya nyuma ni Imana yo mwijuru. Ivuze ngo baho mbaho, ivuze ngo pfe ndapfa. Mugabo uvuze uti pfa sincampfa, mbere urashavuga uti baho, Imana ikavuga iti oya ntabaho napfe. Ijambo Imana yakuvuze ko niryo rikomeye. Uhagarara neza mu Mana, mugo banze ukoresha ari mu mutima wawe. Ishari niribi rero kuko rituma umuntu yica mugenzi we. Rero va mwishari bene data, dukundane nka bene data. Uko tungana twese ntitwohezagirirwa icyarimwe.
ntitwohezagirirwa icyarimwe. Aha tumeze nk'abatonze ku murongo, uwahezagiwe avuyemwo, uko avamwo niko nawe wegera. Va mu ijari uzohezagirwa n'Imana, ivyo yaguteguriye mu buzima bwa hano ku isi uzobironka atana kimwe kivuyeko. Ntugire ubwoba, ntihagire ugutera ubwoba, kuko nta nyungu yo kugirisha ari mugenzi wawe ngo nuko ahezagiwe, kuko siwe wamuremye, kandi ivy'Imana yamuteguriye byose izobimushitsako. Wemera utemera, ugira inziga utayigira, umugirira urwango utarumugirira, umuhekenyera imisoto y'umuhekenyera, umwimyoza utamwimyoza, umuvuga nabi utamuvuga nabi, umuremeye ntaniriza utamuremeye ntaniriza, umwimbira ico utakimwimbira. Ico Imana yamuvuze ko kizomushikako ubirabisha amaso yawe, nawe nutihaniye umunsi uzopfana n'iryo shari ryawe. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, umwami Yesu abahezagire. Ndabahaye kaze, ndabahaye kaze. Uwumva icyo yotunganya imbere y'Imana. Ego ijambo ry'Imana ryavuze ku ishari, ariko siyo cyaco nyine kihari. Uno munsi Imana yambwiye mvuge ku ishari. Mugomanye ko umuhigi agiye guhiga, agomba guhiga urukwavu, agatera ikintu mu ishamba, hubutse y'ingeregere arayikurikira ko nonyene n'inyama. Rero nuko uvuga uti ko ntafise ishari, hari ibindi vyaho ufise mpemu yakweretse. Ndaguhaye kazi, atawuriho naho turasenga Imana. Ijambo Imana yampaye niri, sinongerako sindenzako.